Ndaguhaye ikaze muri kino kiganiro kandi Imana ihabwe icubahiro itugiriye neza ikatwongera umwanya wo kuganira ku majambo yayo. Ndi Asher niyo nizigiye nezerejwe no kubana nawe muri kino kiganiro. Izi ni inyigisho itara, hanyuma muri kino gice cazo ndiko mvuga ku ijambo rivuga ngo dukwiriye kubaho nk'abakristo twiteguriye kwishura ibibazo vy'abadatahura ivyo twizera canke vy'ababigwanya. Nico intumwa Paulo yabwiye abakristo bo mu gihe ciwe bari barashwiragiye badatahurwa, bahamwa, bitwa abantu babi. Arababwira ati ntimubeho mudashobora kwishura ibibazo vyabo, kandi nimwaramuka mwishuye ivyo bibazo muvyishure mu rupfasoni. Twarabonye ko kimwe mu bituma ari vyiza ko tubaho twiteguriye kwishura ibibazo bijanye n'ukwizera kwacu ni kubera hagati muri twebwe harimwo abantu b'abarongozi batatahuye ivyanditswe nk'uko Yesu yabibariye abasadukayo, bitewe n'uko hariho amacourant théologique bakiriye. Ivyo bituma batasuzuma ivyo bemera, n'iyo basoma ijambo ry'Imana bakarondera ibiza bishigikira ivyo basanzwe bemera. Uyu n'umutego twese dushobora kugwamwo. Iyo wemeye insiguro kanaka zatanzwe zikubakwa ukazemera gutyo nyene, biragera ahantu bituma udashobora kubona ikintu kizivuguruza kiri muri Bibiliya. Niyo ukibonye ugisigura ukundi, kuko uba wamaze gutakaza ubushobozi bwo gusuzuma ivyo bintu wemera. Niyo ngorane abasadukayo bari bafise. Hariho abigisha b'ijambo ry'Imana bakiriye amateoloji atari biblique. No kuvuga hariho ibintu bemeye kandi washaka bigisha, ariko iyo uvyitondeye ukabisuzuma ugasoma ico Bibiliya ivuga usanga atari vyo. Ntimuze mutangare mubonye ibintu nk'ivyo, kuko no mu gihe ca Yesu vyariho. Rero imbere y'abantu nk'abo, kugira ngo ntibatuzimize, ariko kandi nimba bishoboka kugira ngo tunabafashe nk'uko Yesu yabafashije bajya abasadukayo, turakenera gutahura ivyo twemera, turakenera gutahura ijambo ry'Imana mu buryo bwagutse. Hari igihe usanga bafatiye ku murongo kanaka, mugabo wasoma handi henshi hatandukanye ugasanga uwo murongo sico uvuga. Muri kino kiganiro ngiye kuvuga ikigira kabiri gisigura igituma dukwiye kubaho twiteguye kwishura ibibazo. Turasoma amajambo ari mu Vyakozwe n'Intumwa, ni igice c'18 duhereye ku murongo wa 24 gushika kuri 26. Haravuga ngo maze umuyuda yitwa Apollo, amamuko yiwe ni muri Alexandria, yari umuntu w'ubwenge, ashika muri Efeso, yari umunyabushobozi mu vyanditswe. Uwo yari yigishijwe inzira y'umwami wacu, acanirwa mu mutima n'umwete, yavuga yigisha ivya Yesu avyitondeye. Yarazi umubatizo wa Yohana gusa, atangura kuvugira mu isinagogi ashize amazinda. Maze Purisikira na Aquila bamwumvise bamujana iwabo, barushiriza kumutahuza inzira y'Imana. Nguyu umugabo yitwa Apollo yari umuyuda, yava muri Afrika mu Misiri Alexandrie, hanyuma ashikiye Efeso, maze abantu umuntu ngo yigishijwe, yari umunyabushobozi mu vyanditswe, yari afise ibintu vyinshi azi mu vyanditswe mu isezerano rya kera. Hanyuma acatangura kwigisha, kuko yari afise ishaka n'umwete. Yari umuntu yigisha cane, yari umuntu afise zele, umwete mwinshi wo kwigisha. Arigisha mu ishengero ry'Efeso, maze aba bantu babiri, yari umugabo n'umugore, Priscilla na Aquila, baramwumviriza, baca bavugana bati reka tumutahane uyu mugabo, reka tumujane muhira. Bagiye gukora iki? Kugira ngo barushirize kumutahuza inzira y'Imana. Barumva ko afise umwete, barumva ko yasomye, barumva ko hari ibintu azi, mugabo bakabona ko hari ahantu ashika mu nsiguro atanga ivy'inzira y'Imana akabivuga ukutariko. Aha n'ahantu ho kwitondera cane, kuko abigisha n'abantu bakwiye kuba abanyeshure cane.
iyo utemeye kuba umunyeshuri uri umwigisha, haragera igihe ukigisha ibintu bitari byo, ugasigara ugendera ku mwete, ugasigara ugendera ku ishaka, ugasigara ugendera ku ngabire, ugasigara ugendera kuri ubwo buhinga bwo kuvuga ufise. Murazi hari abantu vyorohera kuvuga amajambo menshi, ugasanga ntufise matière yo, kubera ishaka ryabaye ryinshi, mugabo ubumenyi hariho ahantu bwageze ntibwarengana kubera utemera kwigishwa. Bantu mwahamagariwe kwigisha, mwiyubare cyane, mubijanishe no kuba abanyeshure no kwiga igihe cyose. Murabona ko uyu mugabo bari baramuteguye, kuko Bibiliya imushingira intahe ko yari umunyabushobozi mu vyanditswe. Ariko ngaha bavuze ivyanditswe ni isezerano rya kera. Burya Yesu amaze kuza vyasaba kwigishwa, kandi vyasaba yuko atahuzwa ibindi, vyasaba yuko abagendanye na Yesu bamufasha gutahura ibindi, kuko isezerano rya kera ryashikijwe, ibintu byinshi byo mu isezerano rya kera vyashikijwe muri Kristo Yesu. Utaronse rero umuntu agufasha gutahura ivya Kristo, naho wabura umuhinga mu vyanditswe mu isezerano rya kera, hari ahantu wagera bikanka. Nico rero Priskila na Akwila babonye, baca bajana Apolo muhiri wabo kugira ngo barushirize kumutahuza ivy'Imana. Muri bajya nyene turi kumwe, iki ni cya kabiri rero gisigura igituma dukwiye kuba abantu bashobora kwishura ibibazo, gusigura ivyo twizera. Hariho abantu bafise umwete wo kwigisha, kumbure batari mu burongozi, ariko bakeneye kwigishwa. Kandi abantu nk'abo badafashijwe barashobora kugera ahantu bakwiragiza inyigisho z'ibinyoma, batabizi kumbure kubera bakorera ku mwete, ariko ubumenyi burafise ahantu bugarukira. Si abantu bama bariko bariga ngo ibintu vyose baja kwigisha babe bararonse umwanya wo kuvyiga. Iyo wumva umuntu ariko aravuga ibitari vyo, ukabona umuntu ariko arigisha, ni umuntu akiri muto kumbure, arafise ishaka ryo kwigisha, niwe yama ariko arigisha ugwaruka mw'ishengero, niwe bama batumira hirya no hino. Kandi burya n'abarongozi b'amashengero ni na vyiza ko aba bantu babigisha tubona bafise impano zo kwigisha, ni vyiza ko tubategura bakiga. Hari igihe dusha tugomba kubakoresha cyane, mugabo tutabahaye matière, tutabafashije kubaka ubumenyi bukwiye bashobora gutanga. Ugasanga barashobora kuvuga, murabizi abantu bahawe impano zo kuvuga, arashobora no kuvuga amasaha n'amasaha mugabo atakintu ariko aravuga. Ugasanga abantu bashusha imitwe barasimbagurika, mugabo winjira mu bintu ariko aravuga ugasanga nta kintu kirimo. Abigisha barakenera kwiga cyane gose imbere yuko baza kwigisha. Niyo wumva rero uriko aravuga ibitari vyo, ukumva ko afise ishaka, ukumva ko afise umwete, ukumva ko akunda ivy'Imana, ukumva ko mbere hariho n'ivyo yame azi, hariho ivyo yigishijwe, mugabo ukabona ko agera ahantu agatangura gufatanya ibintu bitari vyo, abakeneye gufashwa. Mugabo urumva kugira ngo ufashe umuntu nk'uwo, nuko uba umeze nka Priskila na Akwila nyene, ubutahura ivyo bintu wadatahura. Yesu yavuze ngo iyo impumyi irongoye izindi bose bagwa mu kinogo. Kugira ngo uzimurure impumyi nuko ububona, naho wowe utari umuhinga cyane gose nyene akaruhariwe, ufuma ubonesha ijisho rimwe basi, kuko ubonesha ijisho rimwe araruta ubutabona. Biradusaba kuba tuzi neza ivyo twizera, kandi dushoboye kubisigura kugira ngo dufashe abantu nk'aba. Niyo tuzoshobora kumva ko abo bantu bariko barihenda, kandi niho tuzoshobora no kubafasha. Ngaruke kuri ba bantu bakunda kuvuga ngo umukristo ntashobora kugira ivyago, Yesu yaratsinze, byose yarabitunganije. Ni kubera irya nyigisho irimo ikinyoma. Uravye ivyanditswe, urabona ko Imana ifise ukuntu yatondetse ivyo iri kwirakora. Hariho urutonde bikurikiza. Ushoboye gutahura ukuntu umugambi w'Imana wagutse, ingene utunganijwe, kiya kibazo gushaka kironka inyisho. No kuvuga ngo bajya abantu baraza bagasoma ijambo ngo vyose yarabitunganije, byose yarabihejeje, bagaca bafatira kuri iryo jambo gusa, mugabo badafise igicapo cagutse c'umugambi w'Imana n'ingene Imana iri kwirabushira mu ngiro. Imana yararemye, haraza icaha, irategura umugambi w'agakiza, ariko ibanza kuwucisha ku Bisirayeli, irahagurutsa Aburahamu, imukuramwo Abisirayeli,
mugabo yari ifise umugambi yuko mu Bisirayeli ariho Mesiya azoca kugira ngo acungure abantu bose. Haragera igihe Yesu aravuka, Yesu araducungura, ishengero riravuka, tuba twinjiye mu gihe c'ishengero. Ariko Imana ivuga ngo ivyo umunsi n'isaha ivyo mubindekere. Ni ukuvuga ngo umunsi wo kuzosubiza ibintu uko vyari biri imbere y'uko icaha kiza nturashika. Uyu munsi ni washika, niho rero ivyo kugwara, ivyo gupfa, ivyo kurira, ivyo kubabara, intambara, akarenganyo, ubukene bizoba biheze. Nihajya mubona Yohana yanditse avuga ngo abona ijuru risha n'isi nsha. Icaha cavuyeho, Satani yavuyeho. Uyu munsi Satani ari ku kazi, ariko arakora. Ikijya gihe c'ibintu bishasha, ibintu byose vyanaguwe vyasubiye kugirwa bishasha, turakibamwo ntikirashika. Uyu munsi turi muri vya bihe vy'uburo n'ugwamfu, iciza n'ikibi, abantu bagororotse n'abanyabyaha, abantu beza n'abantu babi, ubugororotsi n'ubukozi bw'ikibi biravanganye mw'isi nuko bimeze. Rero iyo utahura mu buryo bwagutse umugambi w'Imana naho ugeze, hariho amajambo adasubira kugutuma usigura ibintu nabi. Apollo, turafise ba Apollo, abantu bishaka mugabo bakeneye kwicarikwa ahantu bakabanza bakigishwa. Ariko urumva bazobigisha nabo batahura, nabo bashobora gusigura ivyo twizeye. Ntushobora kumenya ikinyoma utazi ukuri, kuko n'abajya bizera ibinyoma bavyita ukuri, kandi igituma bavyita ukuri ni ukubera batazi ukuri. Ntushobora gufasha uwazimiye utamurusha kumenya ukuri. Nimba ivyo yemera ari vyo wemera, nimba ivyaza ari vyo uzi, muzozimirira hamwe. Ni ya mpumyi irongoye iyindi. Turakenera rero kuba abantu bafise ugutahura kubashoboza gufasha abazimiye, babandi bafise ishaka ryo kwigisha, hagera igihe ukumva ariko avuga ibintu bitari vyo. Iri jambo rirerekeye cyane aba bantu bafise impano zo kwigisha ariko bakagira ubumenyi buke. Aba bantu bashaka kwigisha batabanje kwiga ni ingorane. Igice kibasama n'abantu nk'abakwira n'abantu nk'aba Priscilla. Si biza kwizigira impano ngo nuko uri umwigisha par nature, Imana yarabiguhaye mu buryo kama ngo usimbira ko wigisha. Hari igihe uzosanga uri kurabesha, uri kurazimiza abantu. Hari igihe bikenerwa ko dufasha uwazimijwe n'inyigisho mbi atari umwigisha, hakaba n'igihe tuba twafashije umwigisha. Aha mpejeje kuvuga kuri Apollo, wabandi bafise impano yo kwigisha. Ariko hariho n'igihe dufasha abazimijwe n'abigisha bataribo. Usomye mu cete canditswe n'intumwa Yakobo, igice ca 5 umurongo wa 19 n'umurongo wa 20, hari amajambo avuga ngo bene data, nihagira umuntu muri mwebwe azimira akava mu vy'ukuri, uwundi akamuzimurura, mumenye yuko uwuzimuruye umunyabyaha akamukura mu nzira yiwe yazimiriyemwo aba mukirije ubugingo urupfu, kandi abapfutse ibyaha byinshi. Imana irashaka ko tubaho dushobora kuzimurura abazimiye. Ntishaka ko dufasha abigisha gusa, kuko abigisha bashaka si twese twashobora kubafasha. Ariko nujya wundi yumvise ibitari vy'akavyemera, Imana irashaka ko tumufasha. Ni igikorwa umukristo wese akwiye kwama yiteguriye gukora. Kudakiza ubugingo bw'uri kwarazimira kandi muri kumwe, aho hari ikintu wari ukwiye gukora ubu udakoze. Iyo bishitse mwene data akazimira akizera ibitari vyo, turi hafi yiwe, Imana yiteze ko turokora ubuzima bwiwe, turokora ubugingo bwiwe, ntaherere muri ivyo binyoma. Ariko rero kubikora biradusaba kuba tuzi ukuri, kandi dushoboye kugusigurira uri kwarazimira neza n'ibibazo afise tukavyishura. Na rero hari rya jambo rya kabiri rivuga ngo turakeneye kuba turi abantu biteguriye kwishura ibibazo, gusigura ivyo twizera, kuko hari igihe bikenerwa ko dufasha umuntu afise ishaka ryo kwigisha mugabo hariho ubumenyi atazi, kandi birakenerwa ko dutabara tukazimurura uri kwarazimira. Hari ikintu kimbabaza cyane, n'abakristo usanga badakunda kwiga no gusorongora ivyanditswe, mugabo ugasanga baragomba kubisigura. Iyi ni ingorane mbi cyane ituma bigisha b'ibinyoma boroherwa kuzimiza abantu, kuko basanga bafise ibintu bidafasha. None rero uwahawe impano yo kwigisha nagira umwete wo kwiga, wige cyane kurusha uko wigisha. Hanyuma ni waba uri hafi y'umuntu afise ishaka ryo kwigisha ariko hari ibintu bitari vyiza ariko arigisha,
nawe nuba uri ekipe nube witeguye kumufasha. Niwahura n'uwazimiye yizeye ibitari ivyo urakwiye kumufasha, ariko ntuzomufasha nimba utamurusha kumenya. Biragusaba rero kuba umuntu atahura ivyo yizera kandi ashobora kubisigura kugira ngo ushobore gukora ibikorwa bibiri: gufasha ba Apollo kubatahuza ivy'Imana neza kurusha, no gufasha uwazimiye, uwazimijwe n'abigisha bigisha bitari ivyo. Imana iguha umugisha kuri uwo mwanya wafashe. N'ubu ndizera yuko hari ivyagufashije, kandi mbandanya ndaguha kaze no mu biganiro bizokurikira. Imana iguhezagire.